Reka tubashimire mwebwe mubana natwe gatanu kuri gatanu. Ni Max Media TV nkuko byama imisi yose. Turagushimira wewe wakoze subscribe. Turagushimira nawe ukomeza gusharinga, ugakomeza kukomentinga, ugakomeza kuduha like kugira ibintu byacu bigere kure. Turabibashimira cyane kuko muri abagaciro gakomeye, muri abaterankunga bakuru, natwe niyo mpamvu dukomeza kuba hafi yanyu tubabwira byinshi bitandukanye, cyane cyane nga mu karere nga muri East Africa, Uburundi, u Rwanda, Tanzania, Congo, Uganda, Kenya. Mukomeze mube hafi, dukomeze tubabwire byinshi bitandukanye kuko nico tuhabereye. Reka kandi dukomeze tubabwire mwebwe mwabanye natwe iyi myaka yose mukatwihanganira, turabashimiye cyane. Natwe tubemereye yuko tutazabatenguha, tuzakomeza tubana gatanu kuri gatanu. Wowe rero uri hafi ya Max Media cyangwa ufite umwanya, tugiye kubaha amakuru atandukanye, turabasaba mukomeze mube hafi yacu, kandi mukomeze mutwumve, kandi mukomeze mubikore nk'uko mwahora mubikora, mudutere intege mwa runo rugendo rutabagoroshe rw'amakuru aba atandukanye. Reka tubanze tubanyuriremwo ku biriko bibera mu gihugu ca Uganda, aho hazindutse bivugwa ku mihanda, bivugwa yuko umukandida ushobora kuba akurikira uwa mbere ari we Robert Kyagulanyi cyangwa azwi nka Bobi Wine, bavuga yuko yari yatawe muri yombi inyuma y'amatora. Ariko kandi tukaba tugomba kubibutsa yuko umukandida ari imbere ni Yoweri Kaguta Museveni, kuko amakuru ari hanze aha niyo ashobora kuba ariko aratangaza bivanye n'amajwi amaze gukusanywa mu duce tumaze gukorerwa ivyo vyegeranyo. Ariko kandi reka dukomeze twigire mu gihugu ca RDC, aho mw'iki gihugu murabizi yuko mu burasirazuba bw'igihugu, mu burasirazuba bwa Congo, hamaze igihe hari imigwano ikomeye ihuza AFC M23 hamwe n'ingabo z'iki gihugu na Wazalendo, aho bakomeje kuba ku rugamba, kandi urugamba rukaba rutoroshe kuva mu mwaka ushize kugeza nuno munsi, ibintu bikaba bitoroshe. Urugamba rukaba rwatanguriye muri Bunagana, aho haheze imyaka 2, ariko uno munsi urugamba bikaba bivugwa yuko rugeze muri Makobora keza muri Karemi, aho twavuga yuko ari muri sud y'iki gihugu. None rero reka dukomeze tubane namwe gatanu kuri gatanu, mukomeze mudutere intege nk'uko mwama mubikora. Uno munsi nimugoroba nibwo byagaragaye, amashusho yagaragaye AFC M23 iriko irava mwaka gace iherutse gufata ka Uvira. Ariko kandi aya makuru tukaba twari tuyafite kuva itariki 16 z'ukwezi kwa 12 mu 2025 mu mpera z'umwaka ushize, aho Corneille Nangaa yashira itangazo hanze rivuga yuko agiye kuva mwaka gace bamaze gufata. Ubwo hari nyuma yuko aka gace kari kamaze imisi itarenze 4 gusa kari mu maboko ya AFC M23. Ariko kandi abaturage ntibavyishimiye, ntibabibonye kumwe, kuko babonye yuko bashobora kuba bagiye gusubira mu ngorane zitandukanye. Nibwo AFC M23 yakomeje gutsimbarara ku gitekerezo cayo, ariko kandi ntabwo cari igitekerezo cayo, kuko bivugwa yuko cari igitutu bokejwe n'amahanga, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ariyo yari imaze gukora amasezerano yahuza igihugu c'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo bari mwa bino bihe by'amasezerano no gusinya, niho aka gace kagiye kugwa mu maboko y'iri shaka ya AFC M23. Ubwo rero mw'ico gihe nibwo gutangaza yuko
yuko iyi AFC M23 yatangaza biciye muri nanga ivuga yuko bagomba kubahiriza amasezerano yabereye mw'iki gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbere n'amasezerano ariko arabera muri Qatar i Doha. Nuko rero ubwo vyagenze nk'uko mu minsi mikeya cyane nibwo ingabo za AFC M23 zagaragara ziriko zirava mwa kano gace zerekeza mu misozi miremire aho zari zigiye gukambika, ariko kandi biravugwa yuko batahasize honyene, bahasize abapolisi basanzwe baratojwe na AFC M23 kugira bakomeze bacunge umutekano w'abaturage bahari n'ivyabo, ariko kandi ivyo bikaba ari ibitavuzwe rumwe na bamwe bumva yuko M23 itagomba kuba mwakajya gace. Uno musi rero kuno mwanya, kuno mugoroba niho hagaragaye umurongo ugaragaza yuko izi ngabo za AFC M23 zivuye mwaka gace ibudasubirwaho. Ivyo bikaba vyari vyatangajwe mu minsi ibiri ishize, kuko ivyo basavye mbere batari bihawe nk'uko babisabye, kuko bobo bakaba bari bifuza yuko hagomba kuba ingabo zidafite aho zibogamiye kugira zikomeze zibane n'aba baturage, kugira umutekano wabo ukomeze urindwe nk'uko vyari vyizewe. Nuko rero amakuru dukomeza kuyabaha 5/5, namwe mukomeze mudushigikire kandi mukomeze mubane natwe twemeye yuko tutazabatenguha, tuzakomeza tubabwira vyinshi bitandukanye. Muri ico igihe AFC M23 itanga itangazo ivuga yuko igiye kuva mwaka gace, abaturage barigaragambije berekana yuko bafite akababaro, kuko bashobora kuba bagiye gusigara mu mubabaro udasanzwe, bagiye gusubira mu bihe bari bahozemo kuva kera AFC M23 itarafata aka gace. Ariko kandi barakomeje kwigaragambya berekana yuko ivyo M23 ikoze batari bavyipfuza, ariko kandi ivyo nivyo vyasubiye kuba aba bayobozi basubiye gufata iki cemezo co kuva aha hantu, ariko abaturage bakomeza kwerekana imbogamizi zabo yuko bashobora kuba basizwe mu kaga kadasanzwe. Ariko kandi reka dukomeze tubane 5/5, dukomeze tubabwire vyinshi uko bimeze, turakomeza tubabwire yuko tutazabasiga, tutazabatenguha, ariko kandi dukomeza tubasaba gukora subscribe, gukora share, like, mbere muduhe na comment kugira dukomeze tumenye ivyo mukeneye n'ivyo mushaka. Natwe tubijeje yuko tutazabatenguha, tuzakomeza tubana namwe 5/5. Mukomeze mugubwe neza kandi muhahe muronka.